ndetse na Kigo. Ni hafi isaha imwe aha mu ikambi y'impunzi y'Inakivale. Ukuronka igikombe cy'ubuyi mu gitondo ntibishobokera bose aha muri iyi kambi iri mu karere ka Isingiro mu bumanuko bushira uburengero bw'igihugu ca Uganda. Jacqueline cyo kimwe n'abandi bahungiye ngaha bavuye mu bihugu bitandukanye ategerezwa kugwana buri munsi nihahamuka hamwe n'ubukene. Ikambi y'impunzi y'Inakivale ibamwe impunzi zigwiriyemwo abava mu bihugu ndwi. Mu bwinshi abafise ubwene gihugu bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo nibo bazi ubwa mbere, abarundi bagakurikira. Iyi kambi irimwo abarundi barenga ibihumbi 39, benshi muri bo bakaba bahunze kuva mu 2015 hatanguye intureka zijyanye no kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu. Ubwicanyi, ukunyuruza, ukuboreza igufa abanyagihugu, ukubafunga agasakisaki hamwe no kubatera ubwoba ni bimwe mu byaranze izo ntureka zatumye abarundi barenga ibihumbi 300 bahunga igihugu. Imbere yo guhunga, bamwe mu bakenyezi bemeza ko bashurashujwe ku nguvu, abandi bahohotegwa ku buryo butandukanye. Bamwe muri bo baracyafise ibikomere ku mutima n'inkovu ku mubiri. Bana basirikare barashoboye kunkubita barampompa amapudre mu kanwa n'ubu ndacafite amainfection mu kanwa no mu muhogo. Hanyuma bankuyeho baca bankuye muri Kamuha, bantwaye mu iperereza komanda wa Kamuha niwe yari yafashe. Bantwaye muri documentation naramazeyo w'ijuru. Barashoboye kugomba kutugirira amaviolence je kubera nyene gukubitwa n'amastress nacenja muri regre. Urumva ntibabaye bakinjira baciye bacuruza imbuga nyene kuri sexe barasatura ndetse na marionette. Ubu narasize barashoboye kungura operation ya mbere bayikora nabi, mu nyuma candaronka abarundi baragira neza nibo bashoboye kungura operation ya kabiri. Ariko ku munsi wa mbere badutwaye kudufotora, baranka ko badufotorana n'umwana kandi twari dufunganywe. Baramunyeka bamushire hasi ndamubima ntenye mu dufotore twese kwera dufundiwe turi babiri. Aca baramushikura bamutera mu kintu byo mu kibanza c'ishurwa akaboko karahanyuka. Meze neza akagufa gusa ntikashoboye gusubira mu kibanza neza. Ikiyaga Nakivale ni c'impunzi zimwe zimwe zijya kuvomamwo amazi na cyane cyane abarundi hamwe n'abafise ubwene gihugu bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuko aribo basanzwe baba hafi y'iki kiyaga. Abandi benshi ariko amazi bayakura ngaha mu gice citwa Kashojwasi, niho n'umugabo wa Jacqueline yazindukiye kuvoma. Umwe wese arindira ko ashikirwa iruhande y'ikidumu ciwe. Jacqueline we aracyari muhira, ni ku metero zirenga 500 uvuye aha. Abana bariko baragotomera ubuyi bwa nyuma busigaye mu bikombe imbere yuko nyina wabo abasezera. Jacqueline Ndayisaba agira atangure rero ibikorwa byinshi umunsi wose kuko ikibanza akoreramwo ntikiri kure yahaba. Jacqueline asanzwe akora umwuga wo kubarira aha muri iyi nzu akose. Iyi nzu isanzwe iri mu imashini imwe ayikose ku mashiringi y'amaganda 100 ku kwezi, ni hafi amadolari y'abanyamerika 27. Uwo mwuga urafasha uwo mukenyezi w'imyaka 33 gutorera inyishu ingorane zimwe zimwe z'ubuzima bw'impunzi. Twarose amahera kwiye ushobora kubihumbi 20, twabuze naho ushobora no kuronka nk'ibihumbi 8 ubusi twabuze. Ariko bivanye n'ibihe turimo na cyane cyane nk'ibihe bya corona n'ubukene buhaye
n'ibihumbi bitatu ari igihe tuyatahana uko nyene dushobora kuronka ukuntu twambika abana tukabona ukuntu dufungura na cyane cyane tugahindura rasiyo tugahindura ibi tugaruka tugakokera hano ibigori ntitwamere ku ngimwe intambamyi nyinshi duhura nazo cyane nizo kubura ibikoresho bikwiye na cyane cyane iyo umukiriya araza agakenera gukoresha impuzu akeneye ugasanga igitambara hano agishaka ntakiriho twenda kukirondera ahandi ukaca usanga turahuye n'intambamyi y'umukiriya akabona yuko tutikwije akaca ashaka kuduheba akagenda kugurira ahandi cyangwa akaca abona yuko ari ukumubesha. Hanyuma indi ntambamyi duhura nayo nuko tubona yuko imashini zitandukanye atazo dufise usanga dufise akamashini kamwe ukarinda gufata wagiye gufatana impuzu y'ibihumbi 200 canke 30 urinda gukura kamahera ukagenda guhereza ku yindi mashini imashini udafise. Igihe uruja n'uruza rw'abakiriya rugabanutse niho Jacqueline arondera ivyo afungura. Uno munsi aguza imfungurwa zikorwa mu ifarini nk'umukate ngo nizabana yasize muhira. Uno munsi biboneka ko Jacqueline yanse gufungura imbere y'abashitsi atamenyereye kandi bariko bamufata n'amasanamu. Ni mu gahengwe nk'aka kandi Jacqueline acaronka kanya ko kwigisha abanyeshure biwe. Jewe ntibazobona ubesubira inyuma. Ese nzadasubira. Nizo muramenya ikintu cabazanye ngaho. Nimutaza murugurura amatwi mukanure mu maso. Niko murahomba. Ikigwa kimwe kirenganye tugumye dusubira inyuma tuguma hahandi nyene. Byango nyumvira no mwuga byateye kugenda ukunda. Ndakunda cyane kandi kiri nacyo cyatumye nje nigira mu Burundi nari ngeze mu wa gatandatu primaire ngeze no bacansubiza mu wa gatatu primaire nyene nabishizemo ingufu kwiga nabishizemo ingufu ndabandanya ndiga nyene ariko bicancambura ariko hazogera igihe bikananira nyene bicatsi bituma nkundira umwuga nzabafasha ariko nayize mwico. Iminsi yose umugabo wa Jacqueline ahejeje kugaburira abana aca muhamvya cyane cyane nyuma y'umutaga kubera ko muri uwo mwuga atazi vyinshi nk'umugore wiwe. Umugabo wa Jacqueline aca afasha mu bikorwa bibayabaye abakiriya baba bakeneye ngaha. Kenshi aha akazi gahera hagati y'isaha 11 na 12. Imiryango y'uruganda gukubarira ica yugagwa. Haba hageze ko umugore n'umugabo bajya gusuma ivyankenegwa mu dusoko dutandukanye aha mu ikambi. Kenshi biba ari ivy'umuryango urarira mw'ijoro. Gilbert Nkurunziza we kenshi arazinduka ava muhira isaha 12. Umugore asigara arakora ibikorwa vyo muhira. Muri kano kanya abana babo 4 baracaryamye. Yitwaje ikidumu kigaragara n'iforoma. Gilbert ategerezwa kugenda imetero z'ababa 500 kugira ashike mu kibanza gisanzwe gifyaturirwamwo amatafari. Aha impunzi yose yifuza gufyatura amatafari ihabwa ikibanza gifise uburebure bw'imetero 15 n'ubwaguke bw'imetero 10.
uwo murundi w'impunzi w'imyaka 46 iyo yavyutse neza arashobora gufyatura amatafari arenga 300 ku munsi. Aha itafari rimwe ryumye neza rigurishwa amashiringi 80. Uyu wagurije naho nk'amatafari 500 aba yakozwe uharuye nk'ingugu washizemwe n'amafaranga washizemwe aba yashitse ku bihumbi 22 by'amagana, ariko ugeze kugurisha utusanga nawe n'amatafari yuzuye imodoka ugeze kugurisha naco usanga aguze ku bihumbi 40. Urumva ko uba wungutse muri 18. Inyungu turazikuramo ukashobora kuronka udufaranga tugura amakara cyangwa kugura akabutura umwana. Namba myambe nambere amatafari arafa cyane mu gihe cy'imvura, arapfa gose kubera imvura iguye cyangwa hakaza umuyaga ukura kwayo mabugo busashe twashize ko amatafari ashobora gupfa nka yose ugasubira nk'ubushasha. Rero kindi ngorane n'igihe hageze igurishwa amatafari wagize Imana kuma hari igihe hateba kugwa kubera abubaka bagize babaye bake. Iyo go muramfuka ndageje Gilbert yicuze ko imvura ishobora kugwa umwanya wari wo wose. Ivyo yiketse nivyo kuko mu mwanya muto ijuru ryaciye rihinduka. Ariko Gilbert ategerezwa gutaha kare uno munsi kugira ngo yitegurire uruganda ruzotunganirizwa muri iyi kambi ku munsi w'ejo. Jacqueline, Gilbert hamwe n'izindi mpunzi batumiwe muri uru ruganda. Abarutunganije batumiye abatanguje ibikorwa bito bito byo kwisumamwo, abashurashujwe ku nguvu hamwe n'abagiriwe ihohoterwa rifatiye ku gitsina. Ivyigwa ibikino bijanye n'inyifato mbi z'ugwaruka hamwe n'ibijanye n'ihohoterwa, ugushira habona ivyashushanijwe n'impunzi nivyo hanini byaranze uru ruganda. Abakenyezi nibyo bw'abarahohoterwa cyane, abagabo barabata bakigira ugasanga umugabo agiye arongora undi mugore akamutana abana nta bushobozi afise, ibikorwa byose byo mu rugo biramuraba. Abagabo bakavunisha ibikorwa abagore ugasanga umugore umenya niwo kurima, niwo kujya kuvoma, niwo gusenya, wiberengaho o ari nko kujya mu kabari gusa agarutse ugasanga na mahiri. Hanyuma kubijanye n'ihohoterwa nyene ry'abakenyezi hari ikindi kintu kihari cyane cyane ku bagabo. Iyo tuvuye nko gupokera nk'aho mahera cyangwa ibyo byo kurya, umva ntashobora gushikana ibintu byose muhira adaciye mu kabarirwa kuremwa agacupa. Ejo wamubaza umunyu akubwira ngo je sindi UN. Sinzi rero ico hanini mukwiye kudufasha nawe nyene mu bahinyigisho ko hariho rimwe na rimwe usanga nk'umuntu ariko aragira ibintu bakabona ivyo ariko aragira ko ari mukuri kandi atari mukuri. Harabaye gutana kwinshi amadivorce, ugasanga umugabo n'uwakabari, ugasanga umugore kubera adashobora gusuporta bya bindi ahisemo kuja kuba ubuzima bwiwe. Ngaha mu nkambi turaronka ico bita amasalamu sika, impapuro uburi kumwe n'umuryango. Benshi baratanye, umugabo agatana n'umugore wiwe akagumana n'abana kubera iki irresponsibility ukwitwara nabi rimwe na rimwe ku mugabo. Sinovuga ngo abagabo nibo bakora nabi gusa, rimwe n'abagore baritwara nabi, ariko cyane cyane ku kibazo c'abagabo nuko batwerese yuko ushobora guhera ku bintu bito ukaribuka. Ko muvyo twabona umenga twohera ku mitahe minini, ariko twabimenga uhere ku bintu bito, nkohera ku nkoko zibiri zirashobora kubyara amagukagurisha, ugahera ku nkwavu, ibintu nk'ivyo twanguka ibintu byinshi cyane kandi twashimye bimwe bivuye ku mutima.
abatunganije uru ruganda nabo nyene bashimye ingene gwagenze. Turaba baje bava bafise na cyane bafise ububabare bukomeye bavuye mu gihugu n'abandi bibera kuri kino kibuga byabereye muri kino gihugu. N'umunsi twaje kwegeranya nuvuga ivyiyumviro ivyipfuzo n'imigambi n'ingorane zose zihari kugira ngo dukore ku bibazo bafise ku vyipfuzo bafise imigambi nabo bokora n'ingorane bagiye baracamo tuzoshobore gukuramo novuga imigambi ishobora kubafasha hama tukibaza yuko turizeye tudakengeshanya yuko nitwashobora gukoresha ibyo baduhaye ivyumviro baduhaye tuzogaruka novuga inama ikurikira tuzogaruka tuzanye ibyo twakuye mu byo batubwiye hama kugira ngo dushobore kubaka tuvuga tuti mu kihe twihaye gishobora kuba ari kirekire kw'ibyo bintu dushobora kubikorerako. Uruganda rugira kabiri rwatunganijwe inyuma y'ukwezi. Abagira ibikorwa bibazanira amahera, abashurashujwe ku nguvu hamwe n'abagiriwe ihohoterwa rifatiye ku gitsina nibo basubiye kwitabura uruganda. Amajambo menshi bamaze kuyavuga, sinagaruka ko yarayo gushima ingene mwitanze kugira iki gikorwa gishoboke, kuko iyo mutitanga ntitwari kugikora twenyene ntivyari gukunda. Nagira nshimira abantu bose twagiye turakorana kandi mwabikoze neza cyane. Nagira kandi abashimire ko namwitanze no munsi mukemera mukagaruka naho imvura yaguye. Igikorwa rero cha EPE muri iki gikorwa bensi mwaracyumvise sinirwa ndakigaruka ko ni najya mu televiziyo mwagiye muragira najya amatemwanyaje mwagiye muragira. Nagira nsubire ndabashimire kuko bamwe muri mwebwe mwemeye mukavuga mwemeye mugashikiriza ingorane kugira ejo canke hirya yejo hazashobore gutorwa umuti w'ibibazo mufise. Ndabonye nkuko Angel yarabivuze mufise n'ubatwara kiri jeune, nibaze ko ibibazo byanyu byose ashobora kubyumva kandi muzoshobora gukorana neza. Avec cette initiative, ati hamwe n'utwo nako kigoro comme représentant de réfugiés, nanje nk'userukira impunzi, ça c'est une situation ati cyo ni kintu que nous vivons de jour au jour ici à Nakivale. Ati ni kintu tubahumwo iminsi yose ngaha Nakivale. Surtout nos mamans, nos filles réfugiées ici à Nakivale. Ati na cyane abavyeyi n'abigeme ngaha Nakivale. Je peux dire que elles sont perdues leur humanité. Ati baratakaje ubuntu bwabo. Alors avec ce genre de formation, ati rero hamwe n'izi nyigisho ça va encore leur donner une nouvelle force. Atano mahugurwa zoheza abahizindi ntege. Ça va leur donner une émancipation féminine. Ati azobaha gushika ku rugero bwo nabo nyene aho baba abantu nk'abakenyezi. Et de se sentir que ils ont aussi un rôle. Ati kandi bazokwiyumva yuko nabo bafise akamaro très important à jouer dans la communauté. Bafise akamaro bumarira abandi mu kibano. Un grand merci. Ati ndashengurutse cyane rero les initiateurs kuri ako kigoro kuri utwo twigoro twabo. Un grand merci pour les bailleurs de fonds. Ati kandi ndashimiye cyane n'abantu bafata mu mugongo. Un grand merci pour les participants aussi. Ati kandi ndakengurukiye cyane n'abavyeyi bashoboye kwitaba no mahaguhugurwa. Pour votre souhait de venir et apprendre ce que on va vous enseigner ici. Ati kubona mwashitse ngaha kugira ngo muze kumva mwige ibyo bagiye kubigisha. Et je vous demanderai ce que vous allez apprendre ici. Ati rero kandi igiye kubasaba yuko ivyo muza kwiga hano. Essayez aussi de le partager, divulguer avec vos collègues, vos voisins, vos amis. Ati rero nabasaba yuko mwoheza mukabisangiza abandi. Ça va aussi leur aider ati biraheza nabo nyene bibafashe de connaître
qui elles sont ati dans la bamenye communauté, ati cyo bamenye nabico bari muri mu kibano leur rôle ico bamaze et leur importance hanyuma n'akamaro kabo vis-à-vis de la communauté réfugiée. mu kibano hano mu bandi mu zindi mpunzi bene wacu. Mu ruganda rugira kabiri bari bafise byinshi bavuga. Nikijanye n'ihohoterwa ryo mu rugo. Umugabo nkuko babivuze arabona atakintu ufise akavuga ati reka nje kunywa ibiyayura mutwe. Byaza kuyayura ibiyayura mutwe abinyoye ukatisanga atashe muhira. Byahohoterwa abakenyezi tugira bya biyayura mutwe akagukenera ku mwanya benshi abakenyezi benshi ngaha bararira kukijanye no kurangura amanga yabubatse. Kubera iki we yagiye kunywa ibintu bimutuma mu mubiri akora uko atokoze nawe wiriwe muhira inzara kubera uburyo nta mafaranga nawe kubera za nzoga atuma nawe agira ko kwiyahura ati iyo we yibaza ngo nurukiza ahubwo agasanga nawe nugupfa kuko kenshi ikibazo kihari yabivuze ngo umugabo murashwana gato akabagiye gutora ubundi n'ikindi kibazo kihari kuri iyi si kibazo cyo kuvuga ngo nabagabo cyangwa nabagabo abagabo batwigira kwifyere kwa abagore twamaze kuba benshi ubo uvuze ngo uramutaye ubundi nawe cyamutora nico kibazo bakiraho ku bigenda. Ndavuga cyane ku bagabo nabo barahohoterwa kuko hari igihe usanga umugore mubanye kuko yabona uko mwari mubayeho mukiri mu gihugu wanyu byahindutse agashika hano agasanga harabatanguye bashitse kare barondeye bafise utwo bafise kwihanganira uturengarenga bikamugora akumva yo kwivanga na bariya akabajamo kugira bamuhe igihumbi no kuvuga n'umugabo abahohotewe kuko ubumuciye inyuma naryo ni hohoterwa rikorerwa abagabo kumbure yagira aravuga kuko yishimikije ufise amafaranga wa mugabo agahitamwo komoka no kuvuga n'abagabo no abagore uno munsi turiko turirukana abagabo bacu bifatiye kuko ataburyo bagifise. Ngaha abana benshi barafatwa ku nguvu muri bwa buryo mwagiye murayivuga cyane cyane mu kubahendesha utuntu umwana yabuze amavuta umuntu akuze araje aramuhenda kandi uwo mwana niyo afise ikibazo baratubwiye bati urashobora kuba ufise abavyeyi mugabo abavyeyi ntibatwitayeho batuyagisha papa azoza anyoye waragi aborewe ku munsi wa mbere indwi gahera ukwezi kugahera none tutabona akarero keza muri mwebwe mukuze mwibaza ngo bizogenda gute. Rero naho tuvuga ngo ihohoterwa turabe natwe ukuntu twotera imbere cyane cyane mu vyiyumviro kuko tubonye umwana wo kwa Inosa ejo agiriwe nabi umenga nibisanzwe umwana wo kwa naka kazoza undi akazoza tuzosanga abana bacu baraheze kandi nkuko navuze nti izija guhona zihera mu ruhongore mwico gihe bizoheza bitugore kugarura icuka ciza. Abo bana mwico gihe turi kumwe baratubwiye bati twarabwiye tuti abantu bipfuza biyumvira ko baba bafise ikibazo kijanye n'umugera canke bipfuza kuramagara yabo ko ameze turakeneye muyandike bariyandika muga ntibashobora kuza kubera mu muco wacu kumva ko umuntu agwaye sida kumva ko umuntu yaranguye amabanga yabubatse hataragera ni kintu twovuga ni mu gifaransa twokwita c'est comme tabou ikintu kitavugwa ariko ni muze twabahure twebwe nyene abana bacu amvuze ku ruhande rw'abakiri bato abana bacu kugira ngo niyo yahohoterwa nanaka yiture mama wiwe muga abwiye mama we cha papa wiwe akamutuka ari ryambere bazobimugirira 10 wa mwana ntazovuga kandi kenshi ni twebwe usanga tubibayemwo abana baraja kwishura imbarara ugasanga wa mugabo babana hajya hirya kubera azi ubukene safise se na nyina kazosanga wa mwana hari imbarara wa mwana ntazovuga azoprofita bwa bukene. Rero tugerageze twe duhindura ingendo imbere yuko tuvuga igihohoterwa tugwane naryo natwe turondera guhinduka. Mwico gihe abana biyanditse bashaka kwipimisha umugera wa sida bari 200 mugabo bamaze kubona yuko bazinanye nabo baganga haje abana batarenga 5 naho nyene barasaba bati twebwe nta kuntu basimwo dupreleva amaraso mukandika ko intuze hanyuma tukazohabwa resultat n'undi muntu tutazi bisigura yuko batinya kumva yuko mu kibano bomenya ko bagwaye. Abana batanu bipimishije batatu basanze bagwaye mwaba batatu
babiri barambariye ukuntu byagenze vraiment n'ibintu bibabaje. Arambwira ati je nafashwe ku nguvu n'umuntu tubana ndahora ndatinya kubivuga. Rero bisigura yuko twogerageza twebwe nyene tukarondera abadufasha mugabo natwe tugafashanya hagati yacu, kuko nitutafashanya mu Kirundi bavuga ngo akimuhana kaza imvura ihise kandi amazi masabano ntamara imvyiro. Mu Buganda murazi aho turi twese ubusambanyi busa n'uburekuwe, kandi uko burekuwe ngaha niko nababugira baciye n'ubwenge bwo kubigira bobo baravyumvikana hama kavuga ati ntidushobora kurangura amabanga yabubatse tutikingiye. Muga twebwe iwacu kubera atawamwumvikano wa mwana amufashe ku nguvu n'ivyo bindi ntavyasaba. Rero twaje mu gihugu gifise imico itandukanye n'iyacu, twige rero kubaho hantu na cane cane mu kugerageza kwegera urwaruka. Abashikirije ivyigwa mu ruganda rwa kabiri bashimikiye cyane cyane ku mategeko n'amasezerano mpuzamakungu ajanye n'ivyaha byo gushurashuza ku nguvu hamwe n'ihohoterwa rifatiye ku gitsina. Declaration de Beijing rero ni impunzi zagize byinshi zibivugako. Uruganda ruheze abo barundi b'impunzi binakivale berekanye ko bahigiye ibitari bike. Bivanye ni ibyo twaciyemo bibi byaradukoze ko hari igihe twibona mu ikambi umenga ntacyo twokora ariko ibikorwa byuzuye. Ariko rero icyo nsabye bagenzi banje abakenyezi n'abandi baturanyi ababanyi banje nsabye ko twoja hamwe, tugiye hamwe nta kidashoboka. Tuzoja hamwe tudandaze, turime, tworore, kandi tworoye tukarima tukadandaza amafaranga turose azodufasha mu kubaisha abana, tubagurira gahuzu, tubavuze n'ibindi n'ibindi. Ayo twungutse naho ntituzoyabika muhira kandi ntituzoyarya yose, tuzogirayo tubitse kandi ntituzobika muhira. Hariho iterambere ryarabaye, hariho mobile money, hariho ama microfinance, tuzoziganya tugwize twiyungunganye dushike no kukindi tutatanguriyeko. Haciye haramukirwa urongoye impunzi zose zinakivale yasiguye ingene komite yiwe ivyifatamwo iyo mu ikambi havuzwe ko hari uwashurashujwe ku nguvu canke uwagiriwe ihohoterwa rifatiye ku gitsina. Quand on parle de violence sexuelle ou quand lorsqu'il y a un cas présenté de violence sexuelle, comme leader, la toute première chose à faire, c'est de transférer ce cas à la police et aussi aider la police à retrouver les malfaiteurs, la personne qui a commis cette offense, afin qu'il soit traduit à la justice. D'une autre part, quand on parle de la violence basée sur le genre, dans le cas de Nakival, en particulier dans la communauté, nous avons pas mal de ces cas qui se répètent ici, qui sont fréquents ici à Nakival, compte tenu de différents incidents ou de différentes situations que les gens ou la population de Nakivale traverse. Abarongoye ikambi, abaserukira igisata ca ONU kijejwe impunzi HCR hamwe n'abarongoye amashirahamwe atandukanye akorera hamwe ikambi batubwiye ko bafatiriwe ku munota wa nyuma, ntibigeze bitaba uruganda na rumwe muri zibiri zatunganijwe ngaha. Userukira igihugu ca Autriche muri Uganda arasigura igituma yashigikiye uwo mugambi. J'étais au Burundi, je connais le Burundi, je connais aussi les partenaires avec lesquels on travaille ici. C'est important de travailler toujours avec des partenaires avec lesquels on a confiance, comme la RPA, la Ligue Ethiga, Angengin, qui ce sont des partenaires qu'on connaît. Donc ça nous donne la confortabilité d'aboutir des thèmes qui sont sensibles, qui sont difficiles. Parce que nous, on sait que des partenaires concrets et qu'on connaît, ils sont assez robustes, assez professionnels et assez sensibles d'aboutir des thèmes qui font pleurer des femmes.
et qui font peut-être vraiment perdre toutes leurs émotions aux femmes. Donc c'est important de travailler à travers des partenaires qui peuvent donner un certain niveau de professionnalisme à ces questions assez pénibles, assez difficiles pour des femmes victimes, des enfants victimes. Pourquoi aussi on a choisi cette activité précise? Parce que moi personnellement, je suis un grand défenseur des droits de l'homme. Moi personnellement, je suis un grand défenseur des droits des femmes et je dis non aux violences aux femmes, j'ai dit non aux violences aux enfants. Je ne peux pas être silencieux quand j'entends comme des situations ici au camp Nakivale, parce que personnellement, je pense que quelque chose doit être fait. Même si l'activité est peut-être un début, même si l'activité est peut-être seulement une activité, une goutte dans l'eau, moi je fais un appel à tous les autres acteurs aussi d'ajouter leur force conjointe pour qu'on peut ensemble dire non aux violences des femmes, non aux violences des femmes ici dans les camps Nakivale, aussi dans tous les autres camps et aussi dans tout le monde. La deuxième activité qui est appuyée par cet atelier ou cet partenariat, c'est de donner aussi à l'espoir aux jeunes. Parce que si quelqu'un arrive dans une terre inconnue, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Donc cette activité aussi donne un petit peu l'espoir comment un jeune ou une jeune, un homme, une femme peuvent gagner sa vie dans leur futur. Donc ça aussi, c'est le deuxième élément très, très clé de cet atelier. Et bien sûr, il faut être un grand défenseur des droits de l'homme. Mais aussi, si la personne n'a rien dans ses poches, ça aussi, ça ne donne pas l'espoir pour l'avenir. Umwe mu Barundi baba mu gihugu ca Canada yabaye mu bambere bafashije impunzi zimwe z'Inakivale amaze kumva makuru yazo muri radio RPA akongera gasoma inkuru twandika ku mihora y'iradio mu bihugu byo bita Amerique du Nord mu mbaware ko nkoresheje igifaransa muri ivyo bihugu byo n'ibihugu bisi mu bihugu vya mbere bitunze ku isi. Ndazi ko dufisemwe abarundi barenga hafi 50,000 mugareka gusa mfata 50,000 naho nzi ko ari benshi gusumba dufata 50,000 umurundi wese muri abo 50,000 afashe $10 ku kwezi $10 gusa 10 ku kwezi 10 sinshaka gusuzugura ngo na mahera make kandi sinshaka kuvuga ko ari menshi kuko by'ukuri tutabeshana abo turi kumwe muri ibi bihugu murabizi ko amahera ari mahera makeya kubera iki benshi iyo tugiye ku ishure canke mu kazi turanywa ikawa canke icyayi mu nzira ugiye kuri Starbucks canke n'ahandi cyane cyane aho nari mvuze ikawa imwe ni hafi $5 bihwanye n'ikawa ushaka kunywa iyo ariyo ku munsi turanywa imwe canke zibiri urumva ku munsi mu buryo bworoshe $10 ziba zigiye izo $10 tuzigwize na 5 kuko kenshi tuja ku ishure cyangwa ku kazi 5 mu ndwi hari n'abarenza muga dufate 5 mu ndwi ugwijije 10 kuri 5 ufise $50 nukuvuga ngo mu ndwi turakoresha $50 mu buryo bworoshe cyane kubera ikawa gusa aho sinavuze za pizza sinavuze utundi tunyobwa cyangwa utundi tuntu tuyoba n'utundi tuntu duto tugura hirya no hino bigaragara yuko mu ndwi turakoresha amafaranga arenze $10 mu tuntu dutoyi gose ubu rero dufata $10 ku kwezi tuvuge tuti tugira dufashe bene wacu $10 gwijije na vya 50,000 nariko ndavuga ufise ibihumbi $500 by'amadolari y'amanyamerika fata amadolari ibihumbi $500 ubigwize n'amarundi bishize mu marundi uyu munsi nibaza yuko ari amarundi hagati $2,000 n'Ibihumbi 3 reka dufate $2,000 tuje hasi gose nukuvuga ibihumbi $500 nukuvuga ngo
ibihumbi dolari 10 gw'ijiji ibihumbi 50 ufise ibihumbi 500 by'amadolari y'amanyamerika. Ibihumbi 500 by'amadolari y'amanyamerika ubigwije n'ibihumbi 2 nuvuga ngo ubufise umuriyari w'amarundi buri kwezi. Nuvuga ngo aba barundi gusa ibihumbi 50 turafise ubushobozi bwo kurungika umuriyari buri kwezi wo gufasha bene wacu bari Burundi, bari no hanze y'u Burundi, bari mu nkambi z'impunzi, bari kubaca mu bihe bitandukanye. Aho navuze dolari gusa 10. Nimwibaze turungitse 200, 30, ijana ku kwezi, kuko ari benshi babishoboye. Mugabo twahagaze gusa ku 10. So murumva yuko nibisaba ubutunzi budasanzwe kugira ngo umuntu afashe bene wabo. Bisaba umutima. So icatumye rero duhitamwo gufasha bene wacu kubera ko dufite ubutunzi bwinshi, kubera ko dufite amafaranga menshi, ariko n'umutima w'urukundo, umutima wo kwifuza kugirira neza abandi bene wacu aho bari hose mu Burundi no hanze y'u Burundi. Aha mu ruganda rw'amakuru niho hatangirwa ivyiyumviro bitandukanye by'amakuru yose tuvuga mu iradiyo. Kuva mu kwezi kw'indwi aha mu ruganda rw'amakuru jewe nshikiriza cyane amakuru ajanye n'impunzi z'Inakivale. Rimwe rimwe umuyobozi wa Radio Publique Africaine aritaba inama zaha mu ruganda rw'amakuru zisanzwe zitunganywa mu gatondo. Kuva uwo mugambi utangura gushika ubu ugeze ku mpera nari umuhuza bikorwa wawo. Kubera uwo mugambi Radio Publique Africaine RPA ijwi ry'abanyagihugu yari kwirangurira mu ikambi y'impunzi y'Inakivale muri Uganda ugeze ku mpera, narasavye umuyobozi w'iradiyo kuwurimbura. Uwo mugambi utangwe twarashoboye kubona abakenyezi n'abakobwa batari bake bahohotewe bakiri hari i Burundi, abandi bahohoterwa bari mu nzira bahunga, aho benshi bashurashuje ku nguvu, abandi bakaba barakorewe amabi atandukanye ashingiye ku gitsina, hari abatwajwe amada bakiri bato, hari abatawe n'abagabo, abo bose n'amabi yakorerwa abakenyezi. Mwarabonye abatari bake barashoboye kugira ico bashikirije mu biganiro bitandukanye by'iradio RPA yagirashikiriza. Intumbero rero ko ari kugira abarundi kazi, abigeme b'abarundi kazi bahohotewe bashobore kwiyugurura mu byo bita detraumatisation. Kuvuga ko iyo umuntu yiyuguriye agasangira ikiyago n'abandi biramuruhura ku mutima, bikamuruhura ku mubiri, eka mbere uretse uwo yiyuguruye akayagira abandi, hari n'abavyumvise usanga bari muri bene izo ngorane biheza bikabaruhura, kuko mu byo bita échange de partage d'expérience, échange d'expérience, ivyo byo gusangira iciyumviro, gusangira ikiyago hagati y'abantu basangira ingorane, twasanze abahinga barabivyerekana yuko biruhura abantu bigakiza ibikomere by'ababa bahohotewe. Hanyuma mwarabibonye abatari bake baravuze, hanyuma kandi bakavuga ko bariko barakira ivyo bikomere kandi ubu bariko barinjira mu buzima busanzwe, bijukiye mbere n'ibikorwa bimwe bimwe vy'iterambere, ico twise activité génératrice de revenu, aho usanga hirya no hino muri ayo makambi bariko barabwijukira kugira ubuzima bubandanye. Cyabaye ikintu ciza. Hanyuma muri uwo mugambi muribuka ko harimwo guhimiriza ugwaruka, na cyane yaba abasore cyangwa inkumi, ugwaruka ruri mu buhungiro muri ayo makambi kugira ntibabone ko ubuzima bwahagaze, bashobore kwijukira bene utwo dukorwa nyene tw'iterambere, ari utwo bakorera hamwe, ari utwo umuntu yisangiza. Hanyuma murabizi muri uwo mugambi kwari kugira abashobora kuvuga n'imigambi bipfuza, abatari bake haba no mu bakunzi ba RPA babakurikirana bashobore kugira icyo bafashije. Mwaranabibonye mbere hariho nk'abarundi baba mu makungu, mbere yaho twobashimira cyane, bashoboye gufasha nka bamwe mubo bumvise bariko baravuga imigambi yabo y'iterambere, nk'abo turabashimira cyane, kandi turazi ko n'abandi kumbure bazitaba bene utwo twamo. Hari habaye ibiganiro vyabereye hagati mu ikambi, vyahuza ibiganiro bibiri vyahuza abantu 50 n'abandi 50,
hanyuma intumbero ko ari ukugira abantu bahure bayage mu vyumba vy'amakoraniro bahanahana ivyumviro hanyuma ikiza nuko inyuma y'ivyo biganiro ico twise des sessions abarundi cyane muri bamwe bavuga ingorane bahuye nazo zo guhohoterwa muri babandi bavuga ibijanye n'imigambi y'iterambere bijukiye benshi barashoboye gushira hamwe ivyumviro ubonye imbere bakaba biyemeje gushinga imigambi bashobora kuzokorera hamwe iterambere kandi iyo migambi mu minsi iza kumbura mu gice kigira kabiri cy'uyu mugambi bakazoshobora kuronka ubufasha bw'ingene babikora aho rero tukaba dushimira nabo turiko turakorana uwo mugambi harimo ico kigo cita iterambere c'abanya Autriche abo muri Autriche hanyuma tugashimira n'ishira hamwe ASD inkingi risanzwe rifise icicaro hajye nyene mu Buganda ari naryo turiko turakorana iki gikorwa kugira ibikorwa bishobora kugenda neza turize ko bizogira kunguko ku barundi na cane iyo migwi ibiri isa n'iyari yahuye n'ivyago kubwigisata ca ONU kijejwe impunzi HCR impunzi zirenga 36 kwijana zifise imyaka iri hagati ya 18 na 59 zirafise ibikorwa zirangura mu ikambi y'Inakivale bisigura ko abarenga 63 kwijana badafise ico bakora nayo mu makambi yose y'impunzi yo mu gihugu ca Uganda HCR ivuga ko impunzi zashurashujwe ku nguvu canke zagiriwe ihohoterwa rifatiye ku gitsina zangana 4,297 kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kw'icumi na rimwe mu mwaka w'2019 muri abo 87 kwijana ni gitsina gore 13 kwijana nabo ni gitsina gabo HCR ikavuga ko muri bo 14 kwijana ari abana